iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Ahanini ni amakuru tuza kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo amakuru ava i Gitega yemeje ko General Bunyoni yitavye bwa mbere sentare nahinyuzwa mu rubanza rw'idonido, akaba yaraburaniye mw'ibohero rikuru rya Gitega nk'uko vyama bigenda kuva atanguye kwitaba iyo sentare. Amakuru twaronse nuko hatanguye kuvuga ibintu bikomeye. Amakuru kandi yavuzwe ejo ku mugoroba nuko yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye we yifuza ko urubanza rwa Bunyoni runyaruka bakarusoma agashirwa ko umunyororo. Uru rubanza ni urubanza ruhambaye cyane kuko abategetsi barakwiye gukora ku buryo abarundi benshi barukurikirana, bishobotse rugaca no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu hari ibihejejwe gutangazwa na Alain Guillaume Bunyoni ubwo yararengutse kuri uno munsi birabana n'igihe yarariko abazwa ibijanye n'ihunga ryiwe. Bunyoni akaba yagize ati igihe mpunga nari imburiwe na General Emmanuel Ndayiziga ko hatanzwe itegeko ryo kundasa. Ibi tukaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Alain Guillaume Bunyoni kandi yavuze ibintu bikomeye cyane birabana n'uyu General Emmanuel Ndayiziga. Ku ruhande rumwe ubu butumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bwerekana ko hari hafashwe ingingo yo kugandagura General Bunyoni. Iyi ngingo biboneka ko yafatiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu yatanzwe na Silas Ntigurirwa asanzwe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisirikare. Ku rundi ruhande kandi hariho ibindi bibazo bica bivuka. Ese kubera iki Emmanuel Ndayiziga we yamenye amabanga y'akazi we ntakurikiranwe? Ese kubera iki Bunyoni we yahisemwo kumurega mu gihe mu vyo avuga abandi bose agerageza kubatabara? Ubwo Emmanuel Ndayiziga yamuburiye kugira amakizo canke yashaka nyene Bunyoni ahunge hanyuma bamufatire mu nzira atawubona kugira bamwice atacamira. Ese guhunga wo ntiwari umutego watezwe Alain Guillaume Bunyoni? Bitabaye ivyo kandi General de Brigade Emmanuel Ndayiziga nawe nyene ngo yoca akurikiranwa. Hariho kandi ikindi gitangaje imbere ko tubageza ko idonido y'ivyo Alain Guillaume Bunyoni vyose yavuze. Nuko kandi hariho amazina mashasha yavuzwe y'abariko barakorana na Bunyoni ariko badakurikiranwa. Muri abo haravuzwe Nkwazangabo mu gipolisi David na Artemone. Amazina yabo yose ntitwabashije kuyaronka. Abo bose kandi Bunyoni yavuze ko bababeshera. Uwundi Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko abesherwa cyane akaba ari Colonel Destino Bamfumukeko. Bunyoni avuga ko hari haciye imyaka myinshi batavugana. Tugiye kugaruka kuri vyose Alain Guillaume Bunyoni ahejeje gutangaza. Wowe fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwabereye mu ibohero rya Gitega ejo haheze, akaba ari kwigenekerezo ya 6 Munyonyo uyu mwaka w'2023, igice ca gatatu nico cavuzwemwo amabanga ahambaye. Hano General Bunyoni yariko yagirizwa ko yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu mu kurondera abagwanyi bo mufasha gutembagaza ubutegetsi. Ivyagiriji vyakoreshejwe hano vyari bigizwe hanini n'ubutumwa bwanditse Bunyoni yoba yagiye arahanahana n'abantu batandukanye. Mu bijanye n'iki caha General Bunyoni yabajijwe ivyatumye ahunga umunsi baza gusakiwe, imigenderanire ye bae n'umumenyesha makuru Bob Rugurika n'amafaranga yahaye Colonel Destino Murantungiye Colonel Desire Uwamahoro be n'ubutumwa yandikiraniye n'umukenyezi wiwe. Muri ibi vyose rero Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko yahunze aburiwe na General Emmanuel Ndayiziga. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga akaba ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza, akaba ari umwe mu ntwazangabo zavuzwe mu mabi menshi cyane mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri ico kiringo Emmanuel Ndayiziga yarakoranye rwose na General Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano.
Sentare Ntahinyuzwa yarabajije General Bunyoni impamvu yahunze muri Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gihe hari abagira baze gusaka urugo rwiwe. Hano rero harimwo no kurondera kumenya uwamenye ibanga ry'akazi akamuburira mu gice ca gikunze gushirwa kuri Colonel Desire Uwamahoro. Mu nyishu General Bunyoni yishuye atarya umunwa yavuze ko yahunze ahejeje kuronka muri telefone ubutumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bwamusaba gukinjura kubera umutekano wiwe wari ubangamiwe. Emmanuel Ndayiziga ngo yamumenyesheje ko yaravuye mu nama y'abajenerali bakeyi ko Lieutenant General Silas Ntigurirwa yarahejeje gutanga itegeko ryo kurasa General Arengiyome Bunyoni aho bari kumubona hose. General Bunyoni we avuga ko yaciye afata Bibiliya yiwe ahamagara umushoferi amubwira aho amujana gusenga, aca amusaba gusubira inyuma ati ndaguhamagara n'ivyakenerwa. General Bunyoni avuga ko umushoferi yaciye afatwa asubiye inyuma, ikimenyetso c'uko na Bunyoni yahatswe gufatwa iryo joro nyene. Kubw'ivyo General Bunyoni avuga ko umushoferi wiwe ariko ararenganywa bamurekura akitahira. Bunyoni agira ati umushoferi igihugu camumpaye kugira ngo aze aranyunguruza, none nari kumubwira aho anjana kabireka kandi ariko kazi yarajejwe. Ndi generali niyemera ni gute nari kurondera umusivile ngo afashe gutembagaza ubutegetsi. Parike yagiriza General Bunyoni ko yafadikanije n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika asanzwe ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bikabananira. Bunyoni ntiyakanye ko yavuganye na Bob Rugurika ariko ko ataho bihure n'ivyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Bunyoni yavuze ko yatanguye kurondera Bob Rugurika kugira amukeze igihe urugo rwiwe rwari ruherutse kuronka ikibondo. Amasoko yacu akavuga ko Bunyoni yavuze ko hari mu mwaka w'ibihumbi 2017. Bunyoni avuga ko mu nyuma ya Muronde yashaka kumubaza amakuru ya CPI. Bunyoni kandi akemeza ko yabikoze ku neza y'igihugu agasaba ko parike yozana ivyo yavuganye vyose na Bob Rugurika ikareka kuzana uduce yishakiye. Aha rero niho Bunyoni yongera ko ati jewe ndi generale niyemera nta kuntu noja kurondera umusivile ngafashe gutembagaza ubutegetsi. Ese nanone ni ukubera iki Bunyoni yoba yarahaye Colonel Desire Uwamahoro amafaranga y'amadolari? Parike yagiriza General Bunyoni ko yahaye amadolari Colonel Desire Uwamahoro mu ntumbero kurondera abarwanyi bazomufasha gutembagaza ubutegetsi. Parike ikavuga ko mu mwanya wa mbere Bunyoni yatanze amadolari 3600, mu nyuma akamuha amadolari 16000. Parike kandi iravuga ko yafashe mu matelefone ubutumwa bwemeza ayo makuru. General Bunyoni ntakana ko yahaye Colonel Desire Uwamahoro amadolari. Bunyoni akaba yasiguye ko amadolari 3600 yagabiye Desire Uwamahoro kubera ibibazo vyo muhira yarahejeje kumutura. Yavuze ko kandi amadolari 16000 yarayo amuguranye. Bunyoni avuga ko asanganywe imigenderanire ikomeye na Desire Uwamahoro kuva kera cyane kandi ko kuva kera yahora aza aramugurana. Desire Uwamahoro bamuhaye ijambo yaremeye ivyo Bunyoni yarahejeje kuvuga. Desire Uwamahoro yavuze ko afata Bunyoni nk'umuvyeyi wiwe. Nawe nyene yavuze ko amadolari 3600 yarayamuterereye kubera utubazo yari afise muhira. Nayo amadolari 16000 yavuze ko yayaguranye kugira ariho amashure y'umwana we w'imfura yiga muri Amerika. Bunyoni kandi arahakana ubutumwa butari buke yagirizwa ko yanditse. Bunyoni yibutsa ko mwiperereza bize ubuhinga bwo kubeshera abantu ngo banditse ubutumwa kandi atari vyo. Yaravuze kandi ko we nyene ubwo buhinga yabwize co kimwe na Desire Uwamahoro. Bunyoni avuga ko ibintu vy'agacamutwe vyose babesha ngo babikuye muri telefone yo ko atavyo yigeze yandika, ahubwo ko ari iperereza ryavyanditse kugira ngo rironke ivyemezo vy'ububeshi. Hariho ubutumwa buke buke yemeye. Aha ni nk'ubutumwa avuga ko yandikiye umunyamabanga wa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yitwa Emery. Aho yavuze ko hari ubutumwa yashaka guha Reverien Ndikuriyo ngo amujanire muri CCM mugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, ariko yasanze Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda muri Tanzania. Parike yo yagiriza Bunyoni ko yariko abwira Desire Uwamahoro ko ibintu vyifashe neza kubera yarahejeje kuvugana na CCM.
Hari ubundi butumwa Bunyoni yagirijwe ko yandikiye umukenyezi wiwe yishuye ko ata n'umwe yoshobora gutahura imvugo aganiramwo n'umukenyezi wiwe. Ibintu kandi bitangaje vyavuzwe muri runo rubanza rw'ejo, icambere gitangaje cabaye muri runo rubanza rw'ejo n'ingene havuzwemwo amabanga yerekeye ibindi bihugu. General Bunyoni yaragirije ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buhabwa amakuru n'ikindi gihugu co mu karere carinjiye mu bikoresho Bunyoni yakoresha mu gutumatumanako amakuru. Niyo mpamvu kandi yagumye asaba parike ko yozana ivyo bafise vyose ikareka kuzana uduce. Ikindi gihugu cavuzwe ni Tanzania, aho yumvikana ko abatwara mu Burundi basa n'abaja gutora amategeko mu mugambwe CCM n'ibindi bintu bidasanzwe. Ibanga rya kabiri ryasohotse ni ry'uko iperereza ry'u Burundi risanzwe ribeshera abantu rikandika ubutumwa bw'ububeshi ryagiriza abo rishaka kuremeka intebe ishushe. Hano General Bunyoni nk'uwahoze ari umushikiranganje w'ubutunga umutekano yarakwiriye kubisigura kerekana ingene yagiye arambika ibara abana b'u Burundi. Hano rero kandi bigaca vyumvikana ko hari abantu benshi bapfunzwe kubera bambitswe ibara n'iperereza ry'u Burundi. Bunyoni kandi ngo nawe akwiye kwerekana ababikorewe maze ubutungane bakabakuraho iceyi. Ivyo navyo Desire Uwamahoro yaravyemeje mu gihe nawe nyene yari mu bahamye abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nawe ngo yoba akwiriye kwerekana abo yambitse barakoresheje ubwo buhinga. Ikindi gikomeye cavuzwe ni ibijanye na General Emmanuel Ndayiziga. Ku ruhande rumwe ubutumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bukaba bwerekana ko hari abafashwe ingingo yo kugandagura General Bunyoni. Iyi ngingo iboneka ko yari yafatiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu yatanzwe na General Silas Ntigurirwa, asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisirikare. Ku rundi ruhande kandi hakazaho vya bibazo vyose twatanguranye. Ikindi catangaje abantu n'ingene Arengiyome Bunyoni bwiwe yivugiye ko abantu bose bapfunganywe kuri dosiye yo bababeshera. Akaba yavuze kuri Colonel Destino Bapfumukeko. Bunyoni avuga ko hari haciye n'imyaka myinshi batavugana. Hari n'andi menshi tugira ko kubiriko bivugwa muri urubanza rwa Arengiyome Bunyoni, aho tuza kubageza ko mu kanya kari imbere. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho bari hose kugira ngo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV, yo bayavugwa mu gisata c'ubutungane, agateka kazi na muntu, imigendanire n'ayandi makungu be n'ibindi vyose bitandukanye. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.